Ndakuramukije wewe dahema kuba natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyane yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ivyo bitandukanye, igisata cya politiki, indero, umutekano, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze kukayogera ndetse ugafyona no kuri subscribe canke se s'abone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube. Reka rero tudatevye tubagezeho ano makuru tubasaniye none. Umushikiranganje Claude Nzobaneza be na wa Kenya baraye ijoro rya mbere mwibohero rikuru rya Mpimba. Naho mu yandi makuru muri RDC abasivile b'abanyamurenge bafashwe ibihumbi vy'abataye izabo bari mu yandi magorwa. Arero amakuru tubagejeje kuri izi mfunyapfunyi ndetse n'ayandi yose atabasha kugaragara muri izi mfunyapfunyi niyo tugiye kuza tubashikiriza maze tuyabagezeho ku buryo bw'idonido. Rero reka tudatevye tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Umushikiranganje Claude Nzobaneza be na wa Kenya baraye ijoro rya mbere mwibohero rikuru rya Mpimba isaha 10 z'uyu mugoroba niho bano banyororo binjizwa mwibohero rikuru rya Mpimba inyuma y'indwi zitari nke mu busho bw'iperereza i Bujumbura. Claude Nzobaneza yinjiye muri leta ya President Ndayishimiye muri myandagaro iheze rero nk'umushikiranganje ajejwe inyubako uburaro no kunguruza abantu n'ibintu. Amabanga ntiyamwemereye kuko inyuma y'amezi 5 gusa yaciye abogozwe mu mpera za 2026 kuwa 9 Ntwarante 2026. Claude Nzobaneza yarahagaritswe n'iperereza. Amatwi adusumira yaramaze igihe atohozwa ko ibijanye n'amaparsele atari make yagerezwa ko yariyemwo ibiturire bidasanzwe akiri umushikiranganje. Hari ayandi masoko avuga ko Claude Nzobaneza hari akagwi k'abategetsi bamubangamiye bafata ko yabakuye amata ku munwa mu kanwa. Turabandanya kubitoza ko wa Kenya akeka gukorana naye mu 2023. Uwundi yashikanywe mu Mpimba uno munsi ni Aloyizi Ntakirutimana batazira wa Kenya. Uyu yarabaye umushikiranganje umushingamateka wa CNDD FDD. Yaraba igihe kitari gito yafatwa nk'igihanganje gikomeye mu bagwizatunga begereye ubutegetsi. Mu myaka y'intwaro ya President Nkurunziza wa Kenya yaravuzwe mu makuru menshi y'amanyanga mu vy'ubutunzi yoba yakorana n'abahambaye. Yarazwi nk'intakorwako mu gihe kitari gito iperereza SNL ryaramukotera ibibanza rikoreramwo. Haraciye imisi Aloyizi Ntakirutimana batazira wa Kenya ahagaritswe n'iperereza akekwa gukorana n'umuhare mu 2023 kubera uruganda rwo guhingura inzoga yoba yaheruka gushirwamwo umutahe muri RDC. Biragoye rwose kwibaza ko igihanganje ca CNDD FDD coba gikorera M23 kitabanje no kwinyegeza. Hari abavuga ko na wenyene
yakorewe irementanya rikomeye navyo bizomenyekana. Uretse General Bunyoni yagirijwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, Claude Nzobaneza abaye uwa mbere mu bashikiranganje ba Evariste Ndayishimiye yinjiye ibohero. Ni nawe mutegetsi wa mbere wo hejuru apfungiwe ibijanye no kurya igiturire kuva intwaro ya CNDD-FDD ifashe ubutegetsi muri 2005. Gitonderwa, Aloys Ntakirutimana Batazira wa Kenya aratandukanye na General Major Christophe Manirambona Batazira wa Kenya. Hariho abariko barabitiranya. Mu yandi makuru, RDC Bijombo, abasivile b'abanyamurenge bafashwe, ibihumbi vy'abataye zabo bari mu yandi magorwa. Umutekano uriko urahungabana cane mu gace ka Bijombo kari muri teritware ya Uvira, intara ya Sud Kivu, mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haraheze iminsi myinshi hariko habera intambara ikomeye ihuza imigwi yitwaje ibigwanisho n'ingabo za leta, bikaba vyatumye ibihumbi vy'abanyagihugu bata izabo. Ibisagara vya Muramvya, Masata, Nyakirango, Irango na Kajembwe ni bimwe mu vyakozweko cane n'izo ntambara. Nkuko vyemezwa n'abahaba, iyo ntambara ihuza ingabo za FARDC zifashijwe n'ingabo z'Uburundi FDNB, imigwi y'abawazalendo ishigikiwe na Kinshasa hamwe n'abagwanyi ba Gumino bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi ba Twirwaneho ubu binjiye muri M23. Imigwi yitwaje ibigwanisho ya Twirwaneho na Gumino yose igizwe n'abagwanyi b'abanyamurenge, ariko muri iyi ntambara barahanganye. Kubw'amasoko aho yahuriyeko yahariko harabera iyo ntambara, ivyo bitero vyoba biva mu mazone ya Mitamba, Kafinda na Masengo muri segiteri ya Bijiji no muri Kijembwe. Intambara zarabaye nyinshi kuva kwa gatanu uwa kane Ndamukiza 2026. Abanyagihugu bari mu mutego. Ku rubuga abanyagihugu bakeneye gufashwa ni benshi cyane. Abasivile bari hagati y'amasasu bagahunga mu bwoba bwinshi. Bamwe mu banyagihugu binyegeza mu mashamba mato mato, abandi bahungira mu masengero Imasoro na Gahuna. Turahunga kuko abawazalendo batera ubwoba abasivile kandi bagasahura inka zacu, niko Yohana umunyagihugu wo mu Muramvya yigana. Abanyagihugu b'abanyamurenge bo muri Bijombo batinya ko hosubira kuba amabi nk'ayabaye hagati ya 2018 na 2022, igihe aka karere kahungabanywa n'intambara yarimwo abagwanyi ba Red Tabara, abamayimayi hamwe n'ingabo za FARDC. Kubera RDC ubwoba bw'ivyaha vyo mu ntambara,
kubera ko ibi bintu kubera ko ibi bintu biriko birunyuka. Abanyagihugu basaba amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka zina muntu gukora amatohoza ko vyaha bishobora kuba vyarakozwe cane cane i Bujombo n'iminembwe. Iminembwe hari amakuru y'uko abasivile bicwa hakoreshejwe drone, inka zikicwa, amazu agaturwa n'imirima ikarandurwa. Natwe hari ibijombo turafise ubwoba ko hano ibijombo turafise ubwoba ko ariko bizotugendera, niko bagabisha. Mbere ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe yigenga vyagiriza ingabo zimwe zimwe ziriko zirarwana harimwo FARDC n'ingabo z'u Burundi hamwe n'abawazalendo kuba zarakoreye ku basivile b'abanyamulenge mu bitero biheruka kubera Iminembwe. Imyiyerekano n'ukwiyamiriza ibiriko biraba mu mahanga. Ishirahamwe Mahoro Peace Association rigengwa n'amategeko ya Amerika rikaba rigizwe n'abanywanyi b'abanyamulenge ryaratunganije imyiyerekano muri Munyonyo 2025 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Iryo shirahamwe ryasaba abatowe muri Amerika ryiyamiriza amabi akorwa n'igisirikare c'u Burundi, rigasaba kandi ko ingabo z'u Burundi zikurwa muri RDC. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yabwiye BBC ko hari abanyamulenge bazibiriwe mu duce turimwo umwansi. Birumvikana ko abaja kurondera ibifungurwa vy'umwansi bashobora gufatwa. Intambara ifise isura y'akarere. Iyi ntambara iri mu kibazo cagutse c'akarere. M23 yasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, ikaba igizwe hanini n'abanyekongo. Ubu iri mu yinjiye mu ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo canke se AFC, rirongowe na Colonel Nanga yahoze arongoye Ceni. Uwo mugwi ugenzura ibice bikomeye vya Nord Kivu na Sud Kivu, harimo Goma na Bukavu, harimwo n'ikirombwe gicukugwamo ubutare bwinshi ca Rubaya, kimwe mu birombwe bikomeye cane kw'isi bicukurwamwo koruta ikoreshwa mu buhinga bwa none. Icegeranyo co mu bushikiranganji bw'umutekano bw'i Kinshasa kivuga ko Uburundi burungitse abasirikare barenga 29,000 mu buseruko bwa RDC hagati y'imyandagaro 2022 na Kigarama 2025. Muri bo abashika 10,000 bakaba bakiri ku rugamba. Kinshasa yagiriza u Rwanda gufasha mu 2023 mu gihe u Rwanda rubihakana, rukavuga ko RDC n'u Burundi bafashe FDLR, umugwi w'abahutu b'abanyarwanda. Bamwe muri bo bagirizwa uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Naho habaye amasezerano i Washington kuwa 4 Kigarama 2025 yabaye ku buhuza bwa Amerika. Intambara irabandanya naho u Rwanda rubihakana. Icegeranyo c'abahinga bawoni kivuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bari hagati ya 5,000 na 7,000 bari kumwe n'abagwanyi ba M23. Abanyagihugu b'abanyamulenge bo muri Bijombo
bari hagati y'imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho bariko barariha ikiguzi kinini c'intambara batigeze batera, atagucungerwa gukwiye canke inyishu ihagije yo ku rwego mpuzamakungu, aka karere gashobora gusubira mu ruziga rw'ubugizi bwa nabi, aho abasivile baba aribo bagirirwa nabi cane kandi bakibagirwa mu ntambara ifise inyungu zikomeye z'akarere. Rero niyo makuru twari tubafisiye none, dushimira abawe udahwema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose, tudahwema gushikiriza kuri ndebeshakure ya nyayo nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye kandi rwose n'iteka n'umunezero ntangere kuba tubafise. Dushimiye, komeze kugira amahoro y'Imana.